radiyo ijwi ry'Amerika murakarama. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Abadukurikira kuri internet mwajya kuri wa3.radio.voa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Umunyarwanda Kabuga Felicien wahoze ari umunyemari yitabye bwa mbere umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda TPR irahe mu Buholandi. Kabuga aregwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umwanditsi w'urukiko w'irahe muri make abisobanura muri aya magambo. He significantly contributed to genocide, attempt to commit genocide, incitement to cite, and persecution through... Uwo mwanditsi w'urukiko Abubakar Tambadu agira ati yafashije cyane jenoside, yagerageze kuyikora, gushishikariza gufata uruhande no guhohotera uburenganzira bw'ibanze bwa kiremwamuntu bw'abatutsi. Umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania Tundu Lissu yavuye mu gihugu yerekeza mu Burayi nyuma y'amatora ataravuzweho rumwe yabaye muri Tanzania ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 10. Minisitiri w'intebe wa Bahrain igikomangoma Khalifa bin Salman Al Khalifa yitabye Imana afite imyaka 84. Naho umunyamabanga mukuru wa ONU arashima ko mu Burundi ibintu birimo gusubira mu buryo nyuma y'imvururu zadutse mu mwaka wa 2015. Avuga ko ONU yiteguye gufasha kugarura umwuka mwiza mu bari basyamiranye no gufasha urubyiruko rw'imbonerakure gusubira mu buzima busanzwe hagamijwe kwiteza imbere. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania Tundu Lissu yavuye mu gihugu yerekeza mu Burayi nyuma y'amatora ataravuzweho rumwe yabaye muri Tanzania tariki 28 y'ukwezi kwa 10. Geoffrey Mutagoma arakomeza inkuru. Tundu Lissu yatangarije ijwi ry'Amerika ko mbere yo kurira indege ku kibuga mpuzamahanga cya Addis Ababa muri Ethiopia abanje kubaho imishyikirano hagati ya leta ya Tanzania n'abadiplomate b'ibihugu by'Uburayi na Amerika kugira ngo yemererwe inzira yo kuva mu gihugu. Leta ya Tanzania yataye muri yombi batavuga rumwe n'ubutegetsi ibashinja gukangurira rubanda imyigaragambyo yo gusaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yaraherutse kuba muri icyo gihugu yongera gusubirwamo. Lissu yavuze ko atashakaga kuva muri Tanzania ariko byabaye ngombwa ko agenda kubera ko ubuzima bwe bwari mu kaga nyuma yaho amenyeye ko ashakishwa ariko gushishikariza rubanda imyigaragambyo yo kurwanya ubutegetsi. Uwo munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania yahakanye amakuru avuga ko yari yatse ubuhungiro muri ambasade y'Ubudage muri Tanzania, avuga ko gusa yahunze ingabo z'igihugu cya Tanzania zamugendagaho zishaka kumufata. Yavuze ko azakomeza kurwanira demokarasi muri Tanzania, asaba ibihugu by'inshuti kubigiramo uruhare. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kabiri zakiriye abantu bakabakaba ibihumbi 62 mu bitaro byo hirya no hino mu gihugu banduye virusi ya corona. Niwo munsi hakiriwe abanduye benshi kuva iki kiza cyaduka nk'uko bitangazwa n'umushinga ukurikiranira hafi iby'ubwandu bw'indwara. Geoffrey Mutagoma arakomeza. Umubare w'abanduriye indwara bagana ibitaro ukomeje kwiyongera muri Amerika uragenda urenga ubushobozi bwa bimwe mu bigo by'ubuvuzi cyane cyane muri za leta zo mu burengerazuba bw'igihugu. Amavuriro amwe yabambye amahema muri parikingi kugira ngo hakirirwemo abanduye bayagana, abandi bakoherezwa mu bitaro byo mu tundi duce. Amerika niza ku isonga mu kugira umubare munini w'abanduye indwara ya COVID-19. Ubu habarurwa 10,200,200 z'abamaze kwandura mu gihugu hose, ubariyemo abarenga 136 banduye ku munsi w'ejo gusa nk'uko bitangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins. Mu minsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa 11 habonetse abanduye barenga 1,000,000, bivuze ko byibuze mu munsi umwe handura abarenga 110,000.
muri leta ya Texas honyine abandi bamaze kurenga miliyoni imwe ubariyemo abagera ku 19,337 bamaze guhitanwa n'icyo kiza. Uko icyo kiza kigenda kirushaho gukaza umurego niko ikigo cya Amerika gishinzwe gukumira indwara zandura cyahinduye amabwiriza ajyanye no kwambara agapfukamunwa. Ku munsi w'ejo byemejwe ko kwambara agapfukamunwa bitarinda abandi kwandura gusa ahubwo ko binakingira ukambaye. Muri Ethiopia, komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu iramagana ifungwa ry'abanyamakuru. Ni mu gihe intambara yo mu ntara ya Tigray igenda irushaho gukaza umurego. Thomas Kamirindi. Daniel Bekele, umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yashyizweho na guverinoma ya Ethiopia, avuga ko abanyamakuru babiri b'ibinyamakuru byigenga batawe muri yombi. Ati turasaba leta kubahiriza uburenganzira bwabo n'inzira zose zemewe n'amategeko ku byaha by'itangazamakuru baregwa. Umuryango mpuzamahanga CPJ uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru ufite icyicaro gikuru i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawo watangaje ko gufata aba banyamakuru ari intambwe mbi isubira inyuma mu nzira leta ya Ethiopia yari imaze kugeramo yo guteza imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru. Komisiyo ya Ethiopia na CPJ bafite impungenge ko abanyamakuru bakomoka muri Tigray bashobora kwibasirwa, ariko leta ya Ethiopia ntisobanura niba aba banyamakuru batawe muri yombi nabo bafunzwe kubera ko bakekwaho kuba ibyitso by'ingabo z'intara ya Tigray aho intambara ica ibintu. Ibigo ntaramakuru bitandukanye nka Reuters yo mu Bwongereza na AP yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeza ko indege z'intambara za guverinoma ya Ethiopia zimaze kwica abantu amagana muri Tigray. Abaturage ibihumbi barimo barahungira buri munsi muri Sudani ituranye n'intara ya Tigray. Leta ya Sudani iravuga ko yiteze kwakira abagera ku bihumbi 200 muri iyi minsi iri imbere. Igisasu cyaturikiye mu irimbi riri mu mujyi wa Jeddah muri Arabia Saudite cyakomerekeje abantu bari mu muhango wo kunamira abaguye mu ntambara y'isi ya mbere nk'uko bitangazwa n'abategetsi mu Bufaransa. Geoffrey Mutagoma abafitiye inkuru. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa iravuga ko ibihugu binyuranye byari byohereje abihagararira muri uwo muhango waberaga ku irimbi ryagenewe gushyingurwamo abatari abo mu idini ya Islam. Abahitanywe n'icyo gisasu ntibahise bamenyekana kandi ntawigambye icyo gitero. Ubufaransa bwasabye abaturage babwo bari muri Arabia Saudite kuba maso mu gihe hakomeje umwuka mubi wakurikiye igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cy'itemagurwa ry'umwarimu w'Umufaransa nyuma y'uko yerekanye igishushanyo cy'umuhanuzi Muhammad mu ishuri yigishagamo. Tariki ya 29 z'ukwezi gushize umwe mu barinda ambasade y'Ubufaransa muri icyo gihugu yatewe icyuma arakomereka. Umunyarabia Saudite wamukomerekeje yatawe muri yombi, ariko impamvu z'icyo gikorwa ntiziramenyekana. Mu kwezi kumwe gushize Ubufaransa bumaze kugabwaho ibitero bibiri n'abayisilamu bavukiye mu bihugu byo hanze y'umurwa mukuru i Paris. Umwarimu yaciye umutwe kubera ko yerekanye igishushanyo kigaragaza umuhanuzi Muhammad mu banyeshuri yigishaga. Abandi 3 biciwe mu mujyi wa Nice mu majyepfo y'Ubufaransa. Ibishushanyo bigaragaza umuhanuzi Muhammad byateye imyigaragambyo mu bayisilamu bo mu burasirazuba bwo hagati no mu majyepfo ya Aziya, abigaragambya basaba ko abaturage bahagarika kugura no gukoresha ibintu bikorerwa mu Bufaransa. Ingabo zishinzwe umutekano z'Uburusiya za mbere zoherejwe mu karere karimo intambara ka Nagorno-Karabakh. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo. Izo nteko zigera ku 414 zarungitswe muri iyo ntara kubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Azerbaijan na Armenia. Irungikwa ry'izo nteko gisunze amasezerano yo guhagarika ingwano muri ako karere yahagarikiwe n'igihugu cy'Uburusiya. Ayo masezerano yatewe ku gikumu hagati y'umushikiranganje wa mbere wa Azerbaijan Ilham Aliyev n'umushikiranganje wa mbere wa Armenia Nikol Pashinyan umunsi w'imbere yaho. Ayo masezerano avuga ko impande zitana mu mitwe ziguma mu birindiro zirimwo muri iki gihe. Inteko z'Uburusiya zarungitswe mu ntara ya Nagorno-Karabakh zari zisanzwe zimenyereye ibikorwa byo gukingira abanyagihugu mu gihugu ca Syria. Zizokubahiriza ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika ingwano hamwe n'ibindi bikorwa bya gisirikare. Kubwa abategetsi b'Uburusiya, impande zitana mu mitwe zizohana abanyororo b'ingwano, abandi bantu bapfunzwe n'abapfuye mu ngwano hisunzwe amasezerano yo guhagarika ingwano yashitsweko. Umutegetsi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe impunzi azokwirikirana itahuka mu ntara ya Nagorno-Karabakh no mu ntara zihegereye y'abakuwe mu zabo n'ingwano. Ingwano hagati ya Azerbaijan na Armenia yatanguye ku itariki 27 y'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka. Yamaze hafi y'ukwezi naho amakungu yagumye asaba ko haba amasezerano yo guhagarika ingwano. Minisitiri w'intebe wa Bahrain
igikomangoma Khalifa bin Salman Al Khalifa yitabye Imana afite imyaka 84 y'amavuko. Inkuru mugezwaho na Geoffrey Mutagoma. Ibiro ntaramakuru by'icyo gihugu kuri wa gatatu byatangaje ko Khalifa bin Salman Al Khalifa yaguye mu ivuriro rya Mayo mu mujyi wa Minneapolis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo yivuzaga cyangwa imvano y'urupfu rwe ntiyatangajwe. Igihugu cya Bahrain cyatangiye icyunamo cy'ururutsi bendera kugeza hagati. Igikomangoma Khalifa yabaye minisitiri w'intebe wa Bahrain kuva ibonye ubwigenge mu mwaka w'1971. Mu gihe cye ku butegetsi yagaragaye cyane muri politiki ya Bahrain. Mu byo yanenzwe harimo gutoteza abigaragambya bashyigikiye demokarasi mu myigaragambyo yabaye mu mwaka w'2011 n'ibirego bya ruswa. Mu mwaka umwe ushize yakunze kugirira ingendo nyinshi mu gihugu cy'Ubudage ajyanywe no kwivuza. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi uyu munsi yari mu ruzinduko mu Bugereki. Ibihugu byombi byaboneyeho gutangaza ko byifuza ko Amerika yazagira uruhare runini mu gukemura amakimbirane yo mu nyanja ya Mediterane ku butegetsi bwa Joe Biden. Fidel Niyongabo abahiye inkuru. Iyo nkuru yatangajwe no munsi kwa gatatu n'umushikiranganje wa mbere w'Ubugiriki Kyriakos Mitsotakis amenyesha ko ivyo bihugu vyombi bizokwakira neza uruhara rwa Amerika mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi no mu karere ko mu buseruko bw'ibahari Mediterane. Yabitangaje mu kiganiro yahawe amenyesha makuru ari kumwe na perezida w'igihugu ca Misiri Abdel Fattah al-Sisi uno munsi wa gatatu. Ubugiriki na Misiri byarashitse ku masezerano kuvyerekeye imbire zavyo zo mu mazi y'ibahari Mediterane mu kwezi k'umunani. Amasezerano yabihaye uburenganzira ku matungo kama ari muri iyo bahari. Umushikiranganje wa mbere w'Ubugiriki Kyriakos Mitsotakis yatangaje ko ayo mu masezerano yerekana ko ibihugu byubahiriza amategeko mpuzamakungu n'umubano mwiza bishobora gushika ku migambi igirira akamaro abanyagihugu bavyo. Turkiya idacana uwaka n'Ubugiriki ivuga ko amasezerano hagati y'ico gihugu na Misiri kuvyerekeye amasoko ntanganguvu mu bahari Mediterane arenga ku burenganzira bwayo mu mazi y'iyo bahari. Barakoze bagenzi bacu batugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube, radiyo yacu VOA. Radiyo yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Umunyamabanga mukuru wa ONU arashima ko mu Burundi ibintu birimo gusubira mu buryo nyuma y'imvururu zadutse mu mwaka wa 2015. Antonio Guterres yabibwiye akanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU kuri uyu wa kabiri. Nubwo biruko ariko ONU irasaba leta y'u Burundi kugarura umwuka mwiza hagati y'impande zari zihanganye muri politiki. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru. Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu yaheruka gutuma intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Afurika Bintu Keita ko ageze ko ikibazo cy'u Burundi kiva ku rutonde rw'ivyigwa buri mezi 3 n'akanama ka ONU kajejwe umutekano. Umukuru w'igihugu ahari Evariste Ndayishimiye yamwijeje ko inyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu y'umwaka kw'ibintu byahindutse ko amahoro n'umutekano vyagarutse ndetse ko n'impunzi ziriko ziratahuka ku bwinshi. Mu nama yabaye kuri uyu wa kabiri i Geneve mu Busuwise, umunyamabanga mukuru wa ONU asa n'uwishuye ayo makenga. Igisata kijeje kumenyesha amakuru ca ONU cabwiye ijwi ry'Amerika ko Antonio Guterres yamenyesheje muri iyo nama ko ikibazo cy'u Burundi coguma ku rutonde gushika mu mpera z'umwaka uza wa 2021. Guterres yavuze ko inyuma y'ico kiringo azoba yavuganye n'inzego z'u Burundi ingene ibiro vy'intumwa ya ONU muri ico gihugu byoba vyasubiriwe n'urundi rwego rwumvikanywe ko. Ico bikoze umunyamabanga mukuru wa ONU arashima ko inyuma y'amatora yashikanye Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi ibitari bike vyahindutse. Kubwa Antonio Guterres icambere kivyerekana nuko ayo matora atabayemo imvururu nk'izabaye mu mwaka wa 2015 ko yagenze neza mu mahoro n'umutekano kandi ko abayegiyemo bose bemeye vyavuye mu matora ndetse bakemera no kuja mu nzego zayavuyemo.
yerekana ko abashinga amateka b'umugambi SNL utavuga rumwe na leta bari mu nama nshinga amateka ukaba ufise n'abashikiranganji muri leta. Gusa aha abatavuga rumwe na leta bo bose ko babibona. Terence Manirambona avugira uwo mugambi SNL wagize kabiri mu matora aheruka yabwijwe rya Amerika ko uwo mugambwe utigeze wemera ivyayavuyemwo kuko kuri we amatora yibwe uwo mugambwe ugahabwa amajwi make. Naho biruko umunyamabanga mukuru wa ONU abona ko akiri vyinshi byo gukora cyane cyane kugarukana icuka ciza ca politike hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu. Antonio Guterres abwira Burundi ko ivyo vyogarukana ituze mu gihugu, akishimikiza ko abarundi benshi bifuza iryo tuze n'impinduka nyakuri mu gihugu. Antonio Guterres yijeje kandi Burundi ko ONU yiteguriye gutanga uburyo bwose bukenewe kugira ngo rwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi rukunze kwagirizwa amabi atandukanye rushigwe mu migambi y'iterambere. Uwo munyamabanga mukuru wa ONU abona ko urwo rwaruka ubu atamabi menshi rucagirizwa, agashima ko hari na bamwe muri abo bahanywe mu minsi iheze kubera ibikorwa byo guhohotera agateka kazina muntu. Gusa naho umugambi SNL uvuga ko hakiri agahaze kuko wemeza ko abanywanyi bawo barenga 100 bafashwe bagafungirwa ubusa n'ubu bakaba batararekugwa. Mu gushiraho ico cuka ciza uwo mugambwe usaba ko abo banywanyi bawo borekugwa. Mu nama y'akanama ka ONU kajira umutekano, Antonio Guterres yijeje Burundi ko ONU yiteguriye gufasha kugira ngo habe ibiganiro biteguwe no Burundi bigahuza imigwi yose ifise kivuga mu gihugu kugira ngo agahengwe kagaruke. Ijambo rya Guterres rije nyuma yaho mu kwezi kw'icenda uyu mwaka intumwa idasanzwe ya ONU muri Afrika Bintu Keita agiriye muri ico gihugu arongoye umugwi wari ugiye kwirabira uko ibintu bimeze inyuma y'amatora. Bintu Keita yasize abwiye Perezida Ndayishimiye ko ONU igiye kunagura imigenderanire n'ico gihugu mu ntumbero y'ineza y'abanyagihugu. Ntawe reka kwibutsa ko hari umugwi wa ONU ukora amatohoza ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi uheruka kongerwa ikirengo c'umwaka wose kugira ngo gumugira amatohoza muri ico gihugu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika. Polisi y'u Rwanda iratangaza ko itazihanganira abakora ibitemewe n'abadakurikiza ingamba zo kurwanya COVID-19 kuko bishobora gushyira abandi mu kaga. Iyi nkuru turayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa. Amezi 8 agiye kwihirika icyorezo COVID-19 gikomeje kwibasira abatuye isi cyadutse ku butaka bw'u Rwanda. Kimwe n'inzego bwite za leta zemeza ko abaturarwanda barushaho kudohoka imbere y'icyorezo COVID-19, polisi y'u Rwanda nayo irabibona muri iyo ndorerwamo kugeza aho bamwe ngo bavuga ko mu kwirara babishingira ko icyorezo gisa n'ikitakiriho. Benshi ngo barabishingira ku kuba imibare y'abaturarwanda bandura icyorezo COVID-19 muri rusange igenda igabanuka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera ubwo yari kubitangazamakuru by'igihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri yashimangiye ko nta wagombye kuvuga ko icyorezo cyarangiye. Avuga ko ahubwo ari wo mwanya wo gukaza ingamba kugira ngo intambwe igihugu kigezeho kirwanya icyorezo idakomwa mu nkokora n'abashaka kudohoka mu guhangana nacyo. Ubwo rero serivisi zigenda zifungurwa, abantu bakurushaho gukora ibintu bitandukanye, umuntu umwe ashobora gutera ibyago abantu benshi. Ahubwo rero nubwo tugomba gukaza ingamba kubera ko ntabwo wamenya umuntu ushobora kuba wakwanduza kubera ko abantu ni urujya n'uruza. Twavuga rero yuko abantu bakwiye kwirinda, bakumva ko korona igihari, barabona imibare y'abitaba Imana yariyongereye, imibare y'abandura nayo igenda yiyongera, ntabwo iragabanuka. Niyo handuye umwe ashobora kwanduza cyangwa 7 cyangwa 10, byumvikana rero ko nta rwitwazo bafite zo kuba ngo korona yararangiye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda akongeraho ko bagomba gukomeza gutsimbataza ubufatanye mu nzego zose mu guhangana n'abashaka kudohoka ku ngamba zashyizweho na leta y'u Rwanda zo guhangana n'ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19. CP Kabera avuga ko kuri ubu habayeho koroshya ingamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19, bamwe babyuririyeho bagakora n'ibitemewe n'amategeko. Akavuga ko inzego zibishinzwe umunsi ku wundi zirakomeza gukorana mu kugenzura mu buryo bwimbitse bagamije gutahura bari muri iyo migenzereze ishobora gushyira igihugu mu kaga. Ariko noneho kugenzura mu buryo bwimbitse bigomba kurushaho gukaza umurego kubera ko hari ibintu turimo kubona bisa naho bitari bisanzwe, cyane cyane abantu bakora ibintu bitemewe. Natanga urugero, mwabonye ejo bundi ku cyumweru abantu bafatiwe mu hoteli barimo ari 100 mu masaha 7 mu masaha 8 saa 9 z'ijoro burimo gucya. Ba nyirayo bari baje bakabashyiramo ndetse bakabica ko abantu hari n'ibyumba, ariko igenzura ryakoze ryagaragaye yuko mu by'ukuri ahubwo bari bamaze iminsi babikora.
icya kabiri ni abantu bacuruza utubari kandi mu by'ukuri bitwaza yuko bakora serivisi za resitora gutanga amafunguro ugasanga baracuruza inzoga mu by'ukuri kurusha amafunguro bakwiye kuba bacuruza. Ntabwo byemewe. Turasaba abanyarwanda yuko bakwiye gukora ibyemewe ibigenwa n'amabwiriza, bakirinda gukora ibintu bitemewe na gato byashyira ubuzima bw'abantu mu kaga nta nyungu babifitemo. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo ubutegetsi bwite bwa leta bwari bwatangaje ko bugiye gukaza ibihano bigamije guca intege abashyirwa mu majwi ko bakomeje kudohoka bakora ibitemewe banyuranya n'ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19. Ubwo niko Professeur Anastase Shyaka, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yabitangaje. turakorana n'izindi nzego bireba n'uburyo ibihano bijyanye no guhana abangaba baba bacuza umugambi wo kurenga ku mabwiriza ku buryo tugira ibihano bibagenewe by'umwihariko kandi bizamuye, kuko abantu bagiye hamwe bagatanga miliyoni 5 kugira ngo barare banywa, kubaca 25,000 ngira ngo ntacyo byaba bivuze. Ntabwo aricyo tugamije, ntabwo ari amafaranga turi, ariko ni ukurinda ubuzima bw'abanyarwanda nabo ubwabo barimo. Tukaba rero icyo dusaba, icyo tugiye gukora, twongeramo n'imbaraga, ni uwo murava wo guca intege cyangwa se wo gufasha abantu bose barimo bafite intege nke mu kubahiriza aya mabwiriza. Kuva leta y'u Rwanda yatangira koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 bagakomorera zimwe muri serivisi zari zarafunzwe, kugeza ubu tubari twacuruzaga inzoga turi mu bitarakomorerwa kandi twari dufatiye runini abatari bake. Birashoboka ko yabimwe mu mpamvu ubutegetsi bwite bwa leta n'inzego z'umutekano bashingiraho bavuga ko abari batunzwe n'utubari bahisemo kujya babikora mu buryo butemewe n'amategeko, ariko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda agasangaho kunyuranya n'amategeko n'amabwiriza, bategereza igihe cyazagera bakazakomorerwa. Abazabirengaho bazafatwa, bazabihanirwa. Ikindi kiyongeraho nuko nta mpamvu yo kwiheba ngo ukore ibintu bitemewe. Byaragaragaye ko twavuye muri guma mu rugo tukagenda tugeze uyu munsi, serivisi nyinshi ziragenda zifungurwa cyangwa zemererwa gukora. Abatari bahabwa rero amahirwe cyangwa bemererwa gukora nibategereze mu kwezi kwa 12 ukwa mbere ukwa kabiri bashobora kwemeza gukora, ariko nibumve yuko kwirinda ari ikingenzi. Ijwi rya Amerika iteguye inkuru, inzego z'umutekano mu Rwanda zatangaza ko abamaze kwandura icyorezo COVID-19 bose hamwe basaga 5,260, barimo mashya 20 banduye kuwa kabiri w'iki cyumweru. 13 muri bo babonetse mu mujyi wa Kigali. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko bapimwe mu bibasiwe kurusha abandi. Abamaze gukira nabo barasaga 4,960, mu gihe abakirwaye barenga 250. Naho abo kimaze kwivuga nabo ni 40 barimo 2 bashya batangajwe kuri uyu wa kabiri. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Umunyarwanda Kabuga Felicien yitabye bwa mbere umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda TPR irahe mu Buholandi. Kabuga aregwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana yakurikiranye iyi nkuru. Felicien Kabuga ufite imyaka 45 yitabye urukiko bwa mbere yicaye mu ntebe yunganira abanyantege nke kubera icyorezo cya COVID-19. Yari yambaye agapfukamunwa kandi ari inyuma y'urukuta rw'ikirahure. Umucamanza Ian Bonomi yavuze ko ukwitaba urukiko kwa Kabuga kugamije kureba niba Kabuga azi neza ibyaha aregwa kandi akagira umwanya wo kuvuga ko abyemera aramutse abishatse. Umwunganira mu mategeko Umufaransa Emmanuel Altit yabwiye urukiko ko Kabuga Felicien ananiwe. Umucamanza Ian Bonomi yamubajije niba yemera ibyaha aregwa birimo jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Maître Altit yashubije ko ahitamo kutagira icyo avuga ku byaha uwo yunganira aregwa kubera ko umugenzacyaha yavuze ko azabisubiramo bigatangazwa bitarenze tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Perezida w'urukiko yavuze ko mu gihe gito azaba yatanze umwanzuro. Uwunganira Felicien Kabuga bamubajije icyo avuga ku cyemezo cy'umugenzacyaha cyo gusubiramo ibirego. Maître Altit yashubije ko ntacyo abivugaho atarabibona. Yaboneyeho abwira perezida w'urukiko ko ubuzima bw'uyunganira bugomba gushyirwa imbere mu byemezo byose bifatwa. Yamubwiye kandi ko ashobora kuzasaba ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuba
kuba yasaba ko hasuzumwa niba Felicien Kabuga ashobora cyangwa se adashobora kuburanishwa kubera intege nke. Icya kabiri nuko yasaba ko arekurwa by'agateganyo. Felicien Kabuga yagejejwe irahe mu mpera z'ukwezi kwa 10 yavanywe mu Faransa aho yarafungiye kuva yafatirwa hafi y'umurwa mukuru Paris mu kwezi kwa 5. Umugenzacyaha Serge Bramertz yavuze ko hashobora gushira amezi 6 mbere yuko Felicien Kabuga atangira kuburanishwa kubera ko hagomba gusubirwamo ibirego no kwegeranya abatangabuhamya. Biteganijwe ko azaburanishirizwa Arusha n'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, ariko abamwunganira mu mategeko bakomeje gusaba ko yaburanishirizwa biramutse bibaye irahe mu Buholandi. Inkuru irambuye turayibagezaho mu makuru yacu akurikira. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Abacuruza sima y'ishyirahamwe Buteko riyikorera mu gihugu guhera ubu bafatiwe ibyemezo bishya, harimo kwandika umwirondoro w'abantu babagemurira, kwerekana igipimo cy'iyo bacuruje ku munsi no guhorana ibitabo babyandikamo. Ubushikiranganji bujejwe ubudandaji buvuga ko bwafashe izi ngingo mu ntumbero yo kurengera inyungu z'abaguzi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eroje Wirikaneza abafitiye inkuru. Ubushikiranganji bujejwe ubudandaji busigura ko izi ngingo zafashwe kubera abacuruza b'isima na cyane cyane ihingurirwa mu Burundi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko buce burengero bw'ico gihugu n'ishyirahamwe Buteko badasiba kwiduza naho bahawe impanuro kenshi bakanagabishwa. Ubwo bushikiranganji bumenyesha ko ibihano bwafashe birimo kurihisha adabu abatumvira ataco byavyaye, ukabazwa cyane n'ukuntu ibintu bigumuko, kandi iryo shyirahamwe ryarerekanye neza ko rihingura isima ikuye ku munsi. Samusonda yizeye umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji bukije kuri wa gatatu ko leta ifite inshingano zo kubahiriza inyungu z'abaguzi. Ni nawe yashikije ingingo nshasha zigenga abadandaza b'isima: gutegekanya ikaye nini iyo twita registre bazohora bandikamwo abakiriya bahawe isima ku munsi. Ubwo rutonde ruzoba rwerekana ibi bikurikira: amazina y'uwo bahaye isima, aho uwo bahaye isima akorera, inimero za telefone z'uwo bahaye isima, inimero za karangamuntu ziwe, hamwe n'imifuko y'isima bamuhaye. Kubera ko imyifato y'abadandaza benshi iyo sima ya Buseko yarenze ihaniro, ubushikiranganji buzohora busuzuma neza ko ivyanditswe muri ayo makaye biriko birubahirizwa. Dusabye rero ko abadandaza bose bokubahiriza iyi ngingo. Igihe twosanga hariho umudandaza yabeshe mu gukora izo ntonde, azoheza afatigwe ibihano ruhasha. Mu bisanzwe ibiciro by'isima ya Buseko kuyipima 32 n'ibice 5 n'ibihumbi 24,500 mu mafaranga y'amarundi ku mufuko umwe, n'ayipima 42 n'ibice 5 icuruzwa ibihumbi 30. Izoroge Mutwa, umuyobozi mukuru wa Jeru Dandazwa, nawe yemeza ko abacuruza b'isima bari barimonogoje kuva mu kwezi kw'icenda uyu mwaka. Mu isanzwe yabwizwa kugugwa ibihumbi 24,500, hashitse aho igugwa ibihumbi 30 gushikana 35. Harageze naho umushikiranganji wenyene turi kumwe twishikiye ku munsi wa Mungu, turashika ku ruganda rwa Buseko kugira turabe by'ukuri mbega barakora isima canke baraduhenda
nta sima bafise. Twarishikiye dusanga ukuri kwamye bariko barakora isima, nobabwira yuko yabaye visite de surprise, aho ata muntu n'umwe yarazi yuko tugendera urwo ruganda. umutwara ubuyobozi bukuru bw'ubudandaji yagiriza abacuruza b'isima ko babesha, akabahamagarira atanu umwe avuyemwo kwitwararika ingingo nshasha bagenewe. Umubonano abadandaza bahawe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji bahejeje kumviriza ivyo basomewe ntaco bashimye kubwira abamenyeshamakuru bari bahari, nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye. Iyi myidogo ku bijanye n'ibiciro vy'isima iriho kandi no ku bindi bikoresho vy'ukubaka birimwo umucanga, amabuye n'ivu ritukura, nk'uko bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bavyeneje ijwi rya Amerika bavuga, ariko bakaba batashimye ko amajwi yabo yumvikana. Twese simingurwa n'ishyirahamwe Buseko ry'umugwizatunga w'umunyarwanda Tribert Rujugira y'abatwa, iyindi sima ikoreshwa ahanini mu Burundi yinjira ivuye mu gihugu ca Zambia. Eroje Wikaneza, ijwi